bakunzi ba PITV turabaramukije cyane aha mubona turi mu gisagara ca Bujumbura aho turi hariko harabera ibikorwa byo gutanguza ibikorwa bijanye na association cyangwa ishirahamwe Action des Jeunes. Kubw'ivyo rero bavuze byinshi cyane ariko habandi kumwe n'umwe mu babijejwe, reka dutangwe tumubaza izina kugira ngo kumbure atubwire byinshi cyane kubijanye na association d'Action des Jeunes. Turabaramukije. Yambu cyane nitwa Alberika Kiterese nkaba ndi coordinateur si association ni Société AJ agence. Ego cyane twabonye yuko uno munsi mwaramutse mutanguza ibikorwa kandi twabonye yuko habayeho n'amahiganwa y'aba Mr. Iyo bavuze amahiganwa ya Mr babashatse kuvuga iki? Ni competition tomatorganije ubu tugeze kuri edition ya gatatu yitwa Miss and Mr Fashion Burundi kugira dushobore gupromotinga tala z'aba mannequins z'aba styliste tubicishije dukoresheje iyo terme en tant que Mr canke Miss abe ambassadeur wa mode burundaise canke ibintu bikorerwa ngaha mu Burundi. Okay, twabonye yuko mu kanya hariko haraba ihiganwa, mbega ni ihiganwa rya nyuma bimeze gute? No, si higanwa comme tele ahubwo twako turatora abazogenda mu higanwa rizoba mu kwezi kwa kabiri itariki niturayimenya n'ikibanza hazoba conference ivuga vyo gusa mugabo umunsi ko turaraba mu deja mu bamaneke dufise yuko omwe harimo bakeya dushobora gukoresha muri higanwa rizaza mu kwezi kwa kabiri. Yego. Hari hiyandikishije bangahe abari baje? Uno munsi haje bakeya sinzi impamvu nibaza ko ari umunsi w'ishure n'amasaha peut-être mugabo kuri liste turafise abashika kuri 30. Uno munsi akaba haje 29 ndibaza. No 29 no nibashika harimo abamanike gusa ni haje 12. Yego. Muri abo 12 ni bande batowe mwashoboye guhitamwo? Diza yuko bose kwera ubu tukiri mu maperiode y'ama repetition mwabonye n'ingene casting yagenze bose bashoboye kwerekana ivyo bashoboye, umva twabahaye yindi chance kuba baracafise yandi amezi abiri kugezaho iyindi selection izoba kuko hariyo nabandi bari mu higanwa zijya higanwa zibiri ziheze bazogaruka bakazohura naba mugabo cette fois-ci aba bashasha nabo nyene bamaze kuvyiga bari kuri même niveau. Iyi ari competition ya mbere yabashasha abo twita les débutants mugabo au mois de janvier bazosha bahura rero n'aba professionnels tumaze gukorana plus de 2 ans. Aho niho tuzoshobora rero kudetermina tel nombre igitigiri kingana gutya nico kigiye muri finale. Yego. Mu batora mwisunze iki? Disoni fashion aho bitandukaniye n'izina ndi mahigano y'aba Miss niki baraba ubwiza uburebure canke ubwenge cyane nivyo natwege turaraba ubwenge mugabo twege ahanini turaba d'abord umumaneke abikunda turamuha opportunité n'espace yo kwerekana icyo ashoboye yo kurendereza indi opportunité ejo azashoboye gushika ashobora kudefira ku ma podium international. Umva deja abishoboye abikunda ashaka kubiviva ashaka kubigira bibe umugabo we professionnel yo ni critère ya mbere ni navyo dushimikira ko cyane iyo ko ari yandikisha ama icya kabiri umuntu akunda kwambara akabegwa iyo ni critère ya kabiri kuko ari abantu icyo ari cyo cyose ashobora kwakira muga nundi muntu akunda kwipanga mu bijanye no kwambara. Umva rero ivyo navyo turamuha iyo chance kugira umunsi wa finale azashoboye kuprove abajuriste style yiwe ngene yambika ingene abegwa. Critère ya gatatu ahanini ni aba styliste ni espace bobo bashobora kwerekana imideri yabo canke ivyo bakora bakoresheje aba bamaneke bacu. Yego. Hama ikindi nacyo utegezwa ko buba mu Burundi kandi ukaba ufise imyaka 18. Twabonye ko bakoresha ururimi rw'igifaransa kubera iki ari igifaransa conyene? Sinzi peut-être niye bageze mugabo normalement twege tureka umuntu aki-exprima mu rurimi yiyumvamo ibi Kirundi ibi Giswahili na muri critère ururimi n'ururimo. Twabonye n'abava muri Cameroon mbega ni mpuzamakungu mwatumiye ku rwego mpuzamakungu? No, ni twamutumiye deja nkuko yabivuze muri casting yavuze yuko yabibonye muri groupe
biramuinteresa muga kubera Mr and Mr Fashion Burundi yugura porte yabo bajene bose ba mu Burundi s'abarundi gusa harimo abakongomani turamaze kuronka abanyarwanda niki urumva ufa kubura umujene uri ngaho ubikunda urumva yabibonye muri réseaux sociaux nitwamutumi amarabisa nk'abandi turamwemerera ni haba ihiganwa rikarangira abo bazoba batowe bazoronka ikihe kibanza ni igiki mutegekanya kuzobakorera kuri ubu sinshobora kudetermina fixe muga nisunze nko mu mahigano yahise uwa mbere twamuha umuriyoni hamwe n'amakado nyene yagiye ava kuba sponsor hama wa kabiri twamuha amajana 5 wa kabiri n'uwa gatatu kuvuga Miss na Miss abambere n'ivyegera vyabo aba dauphin hama uwundi nawe yahoze ari Mr Africa Intercontinental twahinduye tugira Mr Burundi umva no nyene yaronka umuriyoni hama kacaronka itike kugenda mu higanwa international niwe yagiye muri Ghana ego ni kuvuga yuko n'ubu hazogira uzoserukira igihugu ego ari uzoserukira igihugu mugabo cette fois nazogiserukira ubugu antake Mr Intercontinental azogiserukira antake Mr Burundi ego twabonye yuko habayeho n'abaririmbyi uravuze ku bijanye na Mr Fashion Burundi kandi turamaze kumva bavuga ati Mr Intercontinental bitandukaniye na Mr Fashion Burundi Mr Fashion nuko numujene wese ari wese aba mu Burundi akunda manikina ashobora kwambara kabegwa ashobora kuba mu ambassadeur wa umustiliste kanaka canke magaze kanaka ashobora kwiga ivyo Burundi akabuserukira kandi akongera kandi akabuvuga neza tandis que Mr Burundi Intercontinental urumva we ategeza kuba ari umurundi ategeza kuba umurundi ategeza kuba avuga ikirundi ategerezwa kubazi ibitari bike mu bijanye n'akaranga n'imico y'abarundi ayo no makritere manini cyane agategereza kuba adakurikiranwa n'ubutungane kuko uyo ni wacagenda muri competition imuhuza n'abandi ba Mr bibindi bihugu situvyo muri Afrika hama bishobose tukaronka n'ama sponsor abarundi akavyakira neza pourquoi no kugenda muri Mr International gira ushobore kuja muri Mr Intercontinental biba byagenze gute no uva critère tangure hahandi nyene d'abord tegeza kuri mu maneke ubikunda sauf que cette fois-ci utegeza gutera idirapo y'igihugu ukabumenyekanisha kandi ukaba uri capable yo kugenda guhura n'abandi mu higanwa rya intercontinental cyangwa international yego mu bisanzwe rero na mahiganwa abiri hariho ya Mr Burundi Fashion niyo yindi ya Intercontinental Mr Fashion Burundi iyo tugura imiryango kuba maneke bose kuri abo bajene bose bashaka kuva maneke kugira bashoye kuronka espace bashaka kwigiraho umuga wabo wa manikina cyangwa kwerekana ivyo bashoboye muri manikina cyangwa aba styliste aba photographe aba cameraman iyo iri dédié spécialement vraiment kuri Mr Fashion iravyangloba vyose tandis que Mr Intercontinental ayo yagiye kuba ubu Mr Burundi yoyo utegezwa kuba uri umurundi utegezwa kuba kwijije imyaka 18 utegezwa kuba ufise imetero uba tutegezwa kugenda muri ajya ama norme nyene international yajya abandi bihugu bitanga kuba ufise imetero itari munsi ya 1m78 utegezwa kuba udafise ikintu kwigukurikirana mu mategeko casier judiciaire y'ivierge utegezwa kuba atachaki kwagiriza utegerezwa kubuzi omwe bikeya bishoboka kubijanye n'akaranga n'imico y'u Burundi tarako twihaye umugambi wo gufasha ugwaruka kugira dushe kubafasha bateze imbere umuga wabo amarero abaririmbyi yari Tuko turabaha ama resultat ya casting bagize bakiri 50 twaronderamo abantu 10 casting ya mbere bararirimbye juste gusa barabumviriza amajwi hama dutoramo 10 turabaha amahirwe yo kuja muri studio kuyashobora gukorana n'umu producteur bakora indirimbo zabo hama tubajize cette fois-ci ku ndirimbo kuko AJ agence
ifise projet mu mezi ari imbere kuzosinyisha contrat au moins abaririmbyi nka batatu umva twihaye umwanya wo kubiga wo kubakurikirana icari igice cya kabiri giheze turako turarondera batanu rero bagiye muri finale muri batanu tuzokuramo batatu rero tuzoshobora gusinyisha contrat yego bakabasuma management ya societe sigura yuko n'agahembo bazoza barakaronka yego vyose none aya mahiganwa mutunganya yama abajyari kangahe mu mwaka Miss and Miss Fashion namwe na Miss Intercontinentale yama ibarimwe mu mwaka hama iyi projet y'abaririmbyi iri muri projet dufise ya maison de production niyo tukitangura nishasha indirimbo zabo tuzisohore hama izikorerwa ama video hama baje kumugaragara batangure gukora ndibaza yuko benshi bariko baradukurikira ugwaruka nk'ubu abavuga ati mbega nanje no hashika gute ntibiki bisabwa kugira ngo ugwaruka rushobore kuvuga ati nanje noza bakamfasha antuka kuri iyo parti kubijanye n'amatala na critère ofa kuza kuri Avenue Butusi numero 23 ni muri Rohero 2 nimba nihenze boulevard umengaje ni boulevard indesize ngene bayita uvufa kuza hajya ukavuga ati jewe ndinaka mfise talankiyi hariho staff ibijweje baca baraba tala yawe yariyo canke bakarondera umuntu abidufashamo kugira ashobore kudetermine iryatara ni yihe cyangwa uyu muntu yifuza iki akeneye gufasha iki hama mu nyuma tukamwishura selo nico yaje abaza nico yaje yifuza Anita Basta Bruce na wewe ajewe ibimbako ni cinema nawe nyine imwe y'komedi nakunze uyu mukobwa ariko kubivuga byananiye call me bring king. Yes, bakunzi ba PITV murabona yuko baciye bagira ko babereka yuko badasanzwe cyane kubera iki mwahisemwo kuza muri amahiganwa cyatumye duhitamwe kuza muri amahiganwa ikwera twabona ko bifise inyungu kandi bidufitiye akamaro uravye na kariyeri yacu kubwiwe kira muntu uravye kariyeri yiwe urabona ko hari experience nyinshi ububuze kandi gukora uri wenyine n'umuririmbyi ata management usanga bikugora cyane bivanye n'uburyo iki kugira utera imbere utegezwa ko ufise management na team mukorana voilà nico kimwe mu byatumye twese twitabira hano. Yes King uramaze kumva ivyo mugenzi wawe avuze wowe cyatumye ushobora kuza ngaha ni giki Sana novuga ngo naje kurondera ico ntafise ico mbuze juste novuga gute impano yoyo novuga aba twari turi kumwe nka bose impano bari bayifise juste ikintu cyari kibuze yari financement basi ikintu cyerekeranye n'uburyo umuntu agufata umugongo novuga ati nibyo bintu tuvuga ati twari tubuze ubu rero novuga ati mani shimwe tugiye gusaza umuji twabonye mu ndirimbo mwagiye muraririmba kandi n'umugwi ujejwe guhitamwo les membres de jury batoye kuri wewe watahukanye ikibanza cya kangahe je natahukanye ikibanza cya gatandatu yego kandi ni bon sinzi ivyo bashatse gutora canke ivyo bashisemwo kuno batoye sino bimenya gusa ni bon ntacu habura na babiri hagatsinda umwe niko bavuga bisa cyane ego twabonye yuko bagiye barabaha amateme mufatirako sivyo none kuri zijya teme babahaye mère et enfant byaraboroheye kugira ngo mushobore kuba mworonka amajambo mwandika navuga nti byari byoroshye cyane kubera ko hariho juste uri kuravyumviriza wawe nk'umumenyesha makuru umva umengo ni ibintu dusanzwe tumenyereye umva umengo ni ibintu wamurabona ivy'abavyeyi ivy'abana umengo uca ushikuronka ibintu ririmba ubwo nyene ariko navuga nti byari bigoye cyane kubera ko niteme zaririmbiwe ko n'abantu benshi cyambere nukuvuga ibintu byose washaka ngo ugiruje kuririmba wacumengo uri kujya kopa abandi navuga nti ibintu rero byatugoye cyane janje nk'ubu nihereye ko kugira utura amajambo ushobora kuririmba ari unique nk'ubu uva kubwitiririmba umumama uca usanga amajambo aguma garuka ari nka yandi nyene yandi naka yaririmbye naka urumva navuga ati ni ibintu byari bigoye buke ariko nk'umu artiste twaragerageje kandi byagenze fresh Ego cyane nko kuri wewe urabona yuko watahukanye ikibanza cya gatandatu navuga yuko bari bashaka abantu batanu ariko munumva yuko mugiye kubandanya mu yandi mahiganwa ari imbere mbega muzopresenta izihe ndirimbo nizijya nyene canke bazobaha ayandi mateme urumva amateme ayandi bikurikira n'ukuntu competition izobandanya ntibabivuze
hama kandi ikindi naco abari ko barahiganwa bose bari basigaye bose bamaze kuronka deja ahantu bazoza barisumamwo ni nka management n'abananiwe bose n'abazobandanya umva nakantu kakarusho kuko usanga uri umuririmbyi hari ibintu byinshi bukeneye cyane cyane by'uburyo hama ukuntu kompetisi zobandanya ntibarabitubwira ngira baraza kutubitubwira mu nyuma canke ejo canke hirya ejo ukuntu bazobandanya kugira bazi batore wa mbere. Yes King, hamwe wewe wotahukana iryo higanwa ugasinya na contrat nkuko babivuga, wewe uzokwimva gute? Katumvega umva dije nakubwiye mu ntango naje kurondera ico ntari mfise, ibaze rero mfise ico nari mfise nkaca ndonka n'ico ntari mfise urumva guca umuntu urumva ahubwo munyitege. Yes, musanzwe mwese muri abanyeshuri canke mufise ibindi bintu muba mukora? Je apare y'umuziki ndazi gutamba ego hama ndaciga King wewe? Saje ndo umuntu no kuvuga gute ndo muto twavuvre apare y'umuziki tumve ndo umunyeshuri niga kuri IGL muri kaminuza nkaba niga marketing et management bac 2 hama kindi sanze nkina amafirme amareresi ngaha mu Burundi nubwo novuga ati bitaratera imbere ukuntu ariko bizoza hama ibindi novuga nibiki ni byinshi ariko bimwe novuga sinsa n'uriko rabivamwo pore kubera ko hari icyo usanga kiruta ikindi iki uwapa ubu Paul mama ndi ku muziki ndi busy cyane n'umuziki bwashika kino gihe. Ya wowe umustar aguha inspiration ninde? Umustar ama inspiration jewe ni babiri kuko nakubwiye ko ntamba nkaririmba umuntu ama inspiration jewe ni Chris Brown hamwe na Eminem. King wewe gute? Saje inspiration ni kuri nta namwe ndayikora kubera uratse abwimbazo uti indirimbo canke umuririmbyi ukunda aba ariho ko inspire umukundo ariho umukunda ukunda ko aririmba ariko utavuga uti aranyinspira nshaka kuririmba nkani kuko je novuga gute shatse ukuntu nje sinje nk'abajya abandi mwari mumenyereye canke iki n'indirimbo zanje muzozumva juste ni creation yo wanje nyine novuga ati bya bindi bantu bahora batinya kuririmba canke uwo ubona mugabo ukamengo barafise ukuntu badashaka kubibona nibyo novuga ati nzanye kuririmba novuga gute ntabahari novuga barabikora juste abo nkunda bo barahari mugabo juste Paul mama nta muri ibyo novuga ngo aranyinspira kushika yaho novuga ati ngira ndirimbe nkawe canke ukambaza uti ushaka gushika kuri level ya nakagute ibibazo nk'ivyo ariko nta inspiration yo muririmbyi numwe je mfise tu rezo sociaux zose ndayifise Instagram ni basta_breeze Facebook ni basta espace breeze ama YouTube ni basta breeze hose nkoresha basta breeze yego. King wewe? Ya je ni bring King ko nyine mu vyumva aba Facebook YouTube Instagram gabaje ahandi hose ze ko bakoresha intuze mugende murabe mariko indirimbo imwe yanje ya mbere nakoze yitwa bivuge yana cyugumije umuji niba utaranayimenya nawe aho gumenye ko wacerewe. Yes, turabashimiye cyane turibaza yuko muzoshobora kubandanya mukora neza yego. Ya turabashimire namwe ko bamwagize akigoro mukaza hari media menshi ariko kubona namwe mwashitse hano mukaza mukadushigikira mugashora no kwamamaza ibikorwa byacu aho tugeze intambwe duteye n'indi tugira tujeko aho tuvuye niyo tugiye just ni ibintu byo kubashimira cyane se mukomeze munagirirwa n'amahirwe mu muga wanyu. Yeah. Iyi ni PITV mwabwiye bagire subscribe. Mugende kuri Peace International TV mugire urukundo vra mureke inzigo n'abandi muri PITV mwese ni kugira subscribe niho aha honyene ushobora kuronka ibintu byose biri update bigezweho mu iki gihugu. Je nitwa Irankunda Erika nkabamba mkiwenga ni usogozi Erika twakubonye ngaha muri agence wewe ni iki cyatumye ushobora kwitabira aya mahiganwa? Kumvo yatumye nitabira no mahiganwa nuko ari ikintu nkunda kandi kikaba kindimwo nkaba ndaciyumvamwo. Twabonye yuko wari kumwe n'imisore itandukanye kandi wewe wari umwigeme wenyene ntabwo bavyaguteye? Ntabwo babintera kubera ko ibintu bya mankina ni ibintu bindimwo kandi ndanabikunda ni na vision yanje y'imbere nkeneye kuba umuntu ari popular cyane kandi kuba ndumwigeme umwe mu bahungu indwi nivyo ntera ubwoba parce que
narabayeho mu buzima butandukanye ibyo ndabimenyereye. Twabonye yuko les membres de jury bashoboye gutora, wewe watahukanye ikibanza cya kangahe? Bon iryo ni ibanga ryanjye. Ariko uzopasa mu yindi competition cyane? Gupasa ntabwo mbizi, ndibaza ko byose bizagombe bw'Imana, nzopasa kandi nshizemwe effort, nzova mu kibanza nari ndimo nje mu kibanza kindi. Twabonye yuko mwashikiriza imigambi les projets, wewe umugambi wawe waruwe? Je projet wanje nuko bagenda n'ubumuga. Après les handicapés et les orphelinats. Sinagerageje kugira kuri y'imfuvyi parce que mu bantu turi kumwe muri agence bose usanga projet zinjiranye ukona. None kuri wewe urabona ko umugambi wawe wari kutunganya gute? Ubu na mfise yo gutunganya umugambi wanje, ndazi ko hamwe zoshika nkaba mu Miss Fashion Burundi, ndibaza ko umugambi wanje nzowutunganya uko biri kose, nzogira nkuko ndabishaka, naho ari igihe usanga uburyo butabaye bwinshi, ugasanga ufise amafaranga atofasha abo bantu bagendana ubumuga, ugasanga ufise ibintu bidakwiye, ugasanga uguye muri manka nyene yo kutabafasha bose. Uno munsi bwoba ari ubwa mbere witabiriye aya mahiganwa? Nibwo bwa mbere ndayitabiye, naragenda ahantu barimo baragira no mahiganwa, sinaronka moyen yo kujamwo parce que na ma information akwiye nari mfise, naho nari nzi aho bagira ano ma information mannequin. Hamwe byoshika ntubandanye mu mahiganwa, urabona uzobibandanya canke uzoca ubivamwo? Nta moyen yo kutobandanya, turafise kwanza icyambere iyi agence dufisemo moyen, naho utopasa urafise moyen yo kubandanya n'ama repetition, kwerekana talent ya office. Rero moyen yo kubandanya amahiganwa no kubandanya ama repetition ndayifise. Ndagushimiye cyane Erika. Murakoze. Nuko rero abakunzi ba PITV, nari kumwe n'umwe mu bigeme bashoboye kwitabira kino gice cya kabiri c'amahiganwa ya Miss Mr Fashion Burundi. Mwamaze kumva byinshi mu byo yashikirije n'imigambi yiwe. Tubandanye tubasa mugire subscribe kugira ngo ibikorwa by'ugwaruka bw'u Burundi bishobore gutera imbere bimenyekane. Mwari kumwe na Moses Angelo, bye bye.